ndabaramukije amahoro y'Imana n'amahoro. Ego nongeye kugaruka twongera kuyaga nkuko twatanguye ubushize tuganira. Uno munsi nje kuvuga impamvu igira kabiri ituma shima uhoraho. Shima Imana ko bukeye nuko bwije, ngashima ko tukiriho tugihema. Iyo niyo mpamvu ya mbere navuze, kandi n'ubundi ayisubiramo. Kuba ugifise impwemu uhema bikemera, ugahema utarinze kuja kwa muganga batagushizemo ibyuma, utarinze kwipompa, utarinze kugira ikintu na kimwe, ugahema impwemu zo gusa n'ukuri. Ni impamvu ituma shima. Hama rero uno munsi nanje kuvuga impamvu igira kabiri. Kubanyumvise ubwa mbere, je ndi Jane Hatunga Imana isumba byose, ishobora byose, Imana yaremye ijuru n'isi, umuremyi wacu. Nkaba ngombye kuvuga ko impamvu igira kabiri ituma nshima nuko nshobora gutambuka, kuba mfise amaguru abiri akaba yose akora. Ndabishimiye Imana kuri uyu munota, kuri iyi segonda duhagazeho. Nshimye Imana nayo ibyumve. Ego nawe niba ufise amaguru abiri akaba agikora, ugahaguruka bikemera, ushima Imana. Ntubifate minenegwe, ngo nibisanzwe. Oya, ntabwo ari bisanzwe. Ndamaze kuyaga n'abantu bafise ukuguru kumwe, kuko kuri iyi saha hariho abantu baraye baciwe amaguru mu bitaro hirya no hino. Hariho abandi bantu bakoze amagisida bagacika ukuguru kumwe canke abiri. Hari impamvu nyinshi zitandukanye zituma umuntu acika amaguru, ariko twege tukiyafise ni ukuri shima. Igihe bizoshika naho simba nkiyafise, nabyo nyene nzovuga iyindi story. Uyu munsi ndi gushima ko ngifise amaguru abiri. Naraganiriye n'abandi bantu nabo bafise ukuguru kumwe ku mpamvu zitandukanye. Barambwira ibibazo bahura navyo, barambwira agahinda bafise mu mutima, barambwira ibibazo bahuye navyo. Numva ni ikintu gikomeye kuba ugifise amaguru abiri kuri uyu munota ugishima. Nukuri ni ikintu gikomeye. Hanyuma naruvuganye kandi n'abantu bagendera mu magare, cyane cyane baje abantu barindira umuntu basukuma kugira bagende nk'ahantu badashobora kuja ahantu batabasukumye ngo bikunde. Nukuri nabo barafise ikintu kibabaje ku mutima. Niyo mpamvu navuze nti impamvu igira kabiri. Nukuri impamvu ituma nshima ubugira kabiri, nkweho kuhema, kuba ngifise impwemu z'abantu bazima. Uyu munsi impamvu igira kabiri ni kuba nshobora gutambuka bikemera, ngatambuka bigakunda. Nawe rero nimba wumva bigukoze ku mutima, nimba wumva hari ico bikubwiye, navuze ati ntubifate minenegwe. Kuba ubona nawe ugifise amaguru abiri ushobora gutambuka bikemera, utarinze kwambara ikindi kintu ku maguru ngo ushobore kuba wogenda, shima Imana. Ushime Imana mu buryo bwose ugomba kubyumva, ariko ushime Imana kuba ufise amaguru utambuka ukaja ahantu ugomba, ukongera ukagaruka. Bishimira Imana, ufashe tuyishime. Ushime umuremyi yakuremye akaba kwemereye kuba gushika kuri iyi saha. Yego, ubwo rero ndashimye. Iyo yari impamvu igira kabiri. Murakoze cyane kubemeye kunyumva, kandi murakoze cyane abemera gushima Imana, tugafashanya tugashima. Yego, muhezagirwe. Bye.